Yesu ashimwe. Ndagusavye muri uno mwaka wa 2020 ntuze wiyokipe umuntu n'umwe agupinga. Mwanyumvise? Muri uyu mwaka w'2020 ntuze witwararika umuntu n'umwe agupinga. Ntuze uharirize umuntu n'umwe agupinga. Ntuze wishoye n'umuntu n'umwe agupinga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ureke Imana ivyiyokipe. Ndaje kubwira ngo igihe kirageze cyo kutisigura, igihe kirageze cyo kutigwanirira, igihe kirageze cyo kutivugira, igihe kirageze cyo kudashiramo akaboko kawe. Reka bwa bwiza bukuvugire, reka bwa bwiza bubikore, reka bwa bwiza bubikemure, kuko ubwo onya ntawe ushobora kubuhaririza. Iyo buhari mu ruhande rwawe, iyo buri ku buzima bwawe, buragutuma Imana ihindura ivyiyumviro vy'ikikugwanya cose.